Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese banywanyi bacu mu mpara natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ECTV bashikiriza amakuru atandukanye. Twabemereye ko ibivugwa byose turaza turabibashikiriza tukababwira amakuru aba yaranyegejwe, bya bindi biba bivugwa mu butegetsi, bimwe ubutegetsi butabigomba ko bija ahabona. Amakuru yose turayegeranya tukayatohoza mu masoko yizewe kandi amasoko ahambaye ari mu butegetsi. Ayo masoko yacu akaba adushikiriza inkuru tukazitunganya tukazibashikiriza mu buryo bw'idonido. Kuva mu ndwi dusozereye twababwiye ko icuka atari ciza mu ndongozi za CNDD-FDD ndetse n'abategetsi bakomeye mu gihugu. Tukaba twababwiye ukunyinyurana kuri hagati y'ibihangange kubera ukunanirwa kwa Perezida Ndayishimiye. Bamwe babona ko igihugu camutaye kuwa amazi, bamwe bakaba bavuga mbere ko adashobora kuronka ikiringo ca kabiri, bamwe bakaba baranavuye mu gacerere bakabibwira Perezida Ndayishimiye. Arico catumye mwumva Perezida Ndayishimiye avyigana akavuga ko abavuga ko batazomuha ikiringo kigira kabiri ngo ni cambere ataco bamuhaye, gutyo rero ko badategerezwa kumutega iminsi bavuga ko atazotwara ikiringo kigira kabiri. Nawe akavuga ati none muvuga sinzotwara ikiringo ca kabiri kandi ni cambere mutazi ukungene na kironse. Bamwe bati ni ubusuma nyene kandi turazi ko bukorwa muri CNDD-FDD, ariko nanone kuri kino gihe hoho bizokugora cane ko wiba amajwi nk'uko wabikoze mu myaka yahera. Muri CNDD-FDD ubwabo bariko baracanamwo ibintu birakomeye cane. Twarababwiye ivya Ndakugarika na Bunyoni ndetse na Ndayishimiye, tubabwira ukuntu Ndakugarika yoba yarakoze ibishoboka byose kugira Bunyoni akurwe mu ibohero, ariko nanone tunababwira urunani rwa Ndakugarika, Bunyoni ndetse na Prime Niyongabo n'ibindi bicocoro byo mu mugambwe CNDD-FDD biterekwa Perezida Ndayishimiye. Ariko nanone Perezida Ndayishimiye nawe muri kino gihe ntabwo yorohewe n'ivyo bihangange byo muri CNDD-FDD. Inzu iriko irasha, umucanwa uriko uraka mu bihangange muri CNDD-FDD. Hari amakuru adahumuriza tugira tubashikirize kuri Ndakugarika ndetse n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito. Uno mwaka ntabwo ugiye korohera Perezida Ndayishimiye, ariko nanone ni umwaka utagiye korohera Ndakugarika, aho bivugwa ko ashobora kwisanga mu ibohero nk'uko byashikiye General Alain Guillaume Bunyoni. Fyonda kuri subscribe nimba utarafyonda ko kugira ujoro nka notification ko dushize ko bishasha. Umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca yoba ariko araca mu bihe bitoroshe nk'uko tugize iminsi tubibabwira. Ubuheruka bwo yarivugiye ko gose atazorya umunwa kandi ko ategerezwa kuvuga ibitagenda neza mu gihugu. Ati ivyo byose nzobivuga ngende. Gervais Ndirakobuca yavuze amajambo yateye benshi ubwoba, cancane abarundi bayumvirije kandi Ndakugarika bari bazi kutarya umunwa kandi yari umugabo wijunja n'ijambo. Ndakugarika avuga amajambo akomeye cane, ngira benshi mwara yakurikiye kuri no mbonesha kure yacu. Umva General Ndakugarika itangwa nawe undi yarafise exclusivity, babanza kuza kumubaza ngo buri igero gasoko itanga nabagaca bonagira hombi soko acenja mu bizirika arikindi nakindi kandi ibyo bintu bidakize anamu kuca nikiza kirashobora kugutera kigaterera ibitegwa ugasikara mu kangarateye. Yenza bivuga ngende navyo nzokwiremeza ikibi nuko nzovuga amakosa mugabo kukurinda kunzi nzokuvuga nani kintu. Bajya abantu bose binjiza imiti mu Burundi bose barazwi bose hariho n'indi societe naho ivuka yinjiza imiti bakubwira bati udaciye kwa kanaka aho naze kwavuga amazina ndabazi rero naze kwavuga amazina udaciye kwa kanaka bocayo uko mukavugana. Iyo ni Ndakugarika Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere w'u Burundi ariko arikeka iki? Ati nzobivuga ngende. Arazi neza ko Perezida Ndayishimiye yamaze kumukura ko amaboko ko umwanya n'umwanya ashobora kumwigiza kure. Gervais Ndirakobuca arafise amakuru ko yamaze kugambanirwa na bamwe mu bagenerali bo muri CNDD-FDD, ariko nawe nyene arafise abamushigikiye. Gervais Ndirakobuca yariko aravuga ko yiteguriye gose kugenda kandi ko atazogenda
atuntuye canke atavuze ivyo afise ku mutima. Ati nzobivuga ngende ntavyo nzokwiremereza, ikibi nuko novuga amakosa mugabo ukuri ndakuzi nzokuvuga nta kindi. Gervas Ndirakobuca amajambo yavuze igenekerezo rya 5 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2024 abivugira Ingozi. Ni bande baboheye amaboko imugongo umushikiranganje wa mbere mu bibazo vyinshi muri kino gihe? Gervas Ndirakobuca aranuma, aramutse avuganaho arerekana ko we ataca ashoboye, akaba ashima kuvuga ukuri, akerekana ingorane ziriho, ariko akaba nta ngingo ari bufate. Amakuru dufise aremeza ko Gervas Ndirakobuca atorohewe, arazi imigambi yo kumukura, aramaze no gushaka gutanga imihoho. Ibihe si byiza kandi nawe nyene ntabihisha, ariko nanone aravuga umengo ari muri societe civile, siwe mukuru wa leta. Kera twari tumuzi nk'umugabo afata ingingo. None vyifashe gute muri kino gihe? Gervas Ndirakobuca ibigiye kumushikira vyo bari ibiki? Amakuru dufise atangaza iki? Ni amakuru adasanzwe. Mushikiranganje wa mbere akaba ariko araca mu bihe bitoroshe. Iruhande y'ukungene asigaye aboneka gake, yo abonetse naho agakoresha imvugo y'umuntu ataco ashoboye. Ubu hakwiragizwa ibihuha vyinshi bivuga ko yoba ari mu nzira yo gutanga imihoho. Kuba umushikiranganje wa mbere mu gihe umukuru w'igihugu afise ububasha bwose bisanzwe bitoroshe. Kuba umushikiranganje wa mbere Ndayishimiye, kuba umushikiranganje wa mbere wa perezida Ndayishimiye vyo biza biruhisha kurusha. Gervas Ndirakobuca ararushe gose, akaba aruhishijwe no kutubahirizwa mu mabanga, aruhishijwe no kuvogerwa mu mabanga. Azubahuka gutanga imihoho canke azorindira abogozwe? Hano rero turagaruka ku bimenyetso vy'ibihe bitoroshe Liyetona Generale Ndirakobuca bataziranda kugarika ariko aracamwo. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe kugira turaje tubana mu makuru mwene nkaya. Na makuru abatojwe neza kandi amakuru dufitiye ivyemezo, ndetse niba vyagiye biragaruka ko cane mu binyamakuru nivyavuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi. Zangiza na bagenzi bawe kugira bamenye ano makuru, maze nawe urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro dutambutsa kandi wayaronka atari kuri no chaîne ya YouTube ya ICTV. Nari mpejeje kubikubwira. Dutangurire ku mvugo itangaje ku muntu arongoye leta. Uretse ko abarundi basigaye banamwibagira kubera avuga gake, Gervas Ndirakobuca yumvikanye muri aya mezi aheze akoresha imvugo itandukanye n'iy'umukuru w'igihugu. Inyuma y'igitero giheruka iburinga mu ntara ya Bubanza, aho abegereye Ndayishimiye bo bitwararika kwagiriza u Rwanda, Gervas Ndirakobuca yakoranije abajejwe intwaro n'umutekano mu karere ku burengero bw'igihugu, agira ati abateye turabazi, ni bene wacu n'abana bacu. Imvugo isa niyegereye cane, imvugo isa niyegeranye n'iya Perezida Kagame w'u Rwanda. We yavuze ko atawateye u Burundi, ahubwo ko leta yiteye kugira yagirize u Rwanda. Ejo bundi mu nama nshingamateka, Gervas Ndirakobuca yabajijwe ku kibazo c'ikena ry'ibitoro, yishuye ati nk'umushikiranganje wa mbere nta nyishu mfise y'ico kibazo. Mu bindi bihugu umukuru wa leta yishuye gutyo yoca asabwa gutanga imihoho hakaza ubishoboye, ariko hano yaravuze ikintu gikomeye. Murazi uwacifatiye mu ntoki, genda mumubaze ico ariko arakora. Mu ijambo rigufi cane, Generale Ndirakobuca yarahejeje kubwira abashingamateka ingene abohewe amaboko imugongo, ku buryo hari ibibazo adafise ko ijambo kandi ari we mushikiranganje wa mbere. Mu ndwi iheze Ingozi ho yaratomoye neza ko atazoreka kuvuga ibitagenda neza naho ataca ashoboye kubikora ko. Yagize ati ikibi nuko novuga amakosa. Imvugo yumvikanamwo umubabaro ku mutegetsi ubundi azwi avuga ategeka gusa, ariko hano akabona amakosa akisanga ashoboye kuyavuga gusa atangingo ari bufate. Biratangaje cyane kandi biranateye ubwoba. Ntivyoroshe kuba umushikiranganje wa mbere wa Perezida Ndayishimiye. Igihe General Alain Guillaume Bunyoni yakurwa, hari umurwi mutoya w'abagenerale wamuhamagaye ngo asigure uko vyabagendeye bena Perezida Ndayishimiye. Yoba yabishuye ati ninde yoshobora gufasha umuntu avuga ko azi vyose kandi ashoboye vyose.
igisata cose avuga ko ibikorerwamwo ari we abizi, nta n'umwe aronka ico avuga. Evariste Ndayishimiye ntiyubahiriza abategetsi bo musi yiwe. Ibibazo bijanye n'ubushikiranganji butandukanye avyivuganira n'umushikiranganji umwe vyerekeye, ntabicisha ku mushikiranganji wa mbere. Abashikiranganji arabategeka atabamenyesheje, abashikiranganji arabategeka atamenyesheje uwubatwara. Bamwe muri bo usanga begereye umukuru w'igihugu kurusha umushikiranganji wa mbere. Muri ico gihe umushikiranganji wa mbere asigara ata kibanza agifise kandi atubahwa n'abatwara. Mu gihe umukuru w'igihugu yama ku rubuga mu mwanya wose akoranya inzego zose, umushikiranganji wa mbere arabura nawe ico akora mu gihugu hagati. Niyo mpamvu Gervais Ndirakobuca atakiboneka mu gihe akiri umushikiranganji w'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu, yaboneka umwanya wose ari we atora umuti w'ibibazo. Umushikiranganji wa mbere hagira ikindi kibazo gikomeye kijanye n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Uyu nawe nyene ariha ububasha bwose bwo gutegeka abashikiranganji bamwe bamwe, ahandi naho akiha kurangura imirimo imwe ya leta. Imfashanyo zihambaye z'igihugu arazihindukiza akazijana mu migambi y'ishirahamwe ryiwe. Iryo shirahamwe ryiwe akongera agasaba abashikiranganji kuhagararira iyo migambi. Umushikiranganji wa mbere yovuga iki imbere y'umupfasoni w'umukuru w'igihugu? Uko imigenderanire ya Generale Bunyoni na Angelina Ndayishimiye yari yifashe nabi cane, niko niya Generale Ndirakobuca na Angelina Ndayishimiye yifashe nabi. Igihe Gervais Ndirakobuca yashinga leta, hari umushikiranganji yavuze ko adashobora kumugira muri leta. Ni Tade Ndikumana bari barashwanye igihe bari basangiye kurongora ikigega co kugwanya coronavirusi. None Angeline Ndayishimiye aherutse guhitamwo Tade Ndikumana ngo amubere umuhuzabikorwa mu biro vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Tade Ndikumana afise igihagararo c'umushikiranganji, nk'uko Angelina Ndayishimiye yoba yahaye ubutware Gervais Ndirakobuca ko atajambo afise mu bikorwa vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu, nk'uko Ndayishimiye yoba yahaye ubutumwa Gervais Ndirakobuca ko atajambo afise mu bikorwa vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Uturwi two gutembagaza umushikiranganji wa mbere natwo twaravutse kandi ni twinshi. Mu gihe umushikiranganji wa mbere atubahirijwe n'umukuru w'igihugu, bamwe mu bashikiranganji baca baja mu migambi yo kumusubirira. Tukaba twarababwiye ko hari akarwi kashinzwe ko kwamamaza Albert Shingiro. Ako karwi kakaba karagiye mu matwi y'umukuru w'igihugu karamwumvisha ko Ndirakobuca adashoboye amabanga yamuhaye yomusubiriza n'umusivile nka Shingiro. Kugeza ubu ntawe uzi ko Evariste Ndayishimiye azumvira ako karwi. Amatwi adusumira, Angelina Ndayishimiye we ashaka ko Ndirakobuca asubirirwa na Lieutenant General Gabriel Nizigama batazira Tibiya. Angelina Ndayishimiye asanzwe yifuza ko amabanga akomeye y'igihugu yose yicaramwo inshuti ziwe. Iki kumbure nticoroshe ko umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere baboneka bava mu karere kamwe. Amategeko ntabibuza, ariko abandi ba generale ntibovyakira neza. Nivyo natahurika ko umukuru w'igihugu agena mu mabanga nk'ayo umuntu yari yakuriye rimwe na Bunyoni amwagiriza ubusuma. Ariko nanone hari akabazo gakomeye cane: azotanga imihoho canke azorindira abogozwe? Kino ni ikibazo kidasanzwe. Amasoko yegereye Gervais Ndirakobuca aravuga ko aruhijwe no gufatwa nabi. Baravuga ko intumbero yo gutanga imihoho yoba yarayimenyesheje bamwe mu bihangange mu butegetsi, ariko ntawe uzi ko yo kubahuka kuvuga ko akavuga ku mugaragaro ko atanze imihoho kumwe Alice Nzomukunda yabikora muri Nyakanga 2006. Ivyo abikoze byosa no kwiyahura. Rimwe mu masoko yacu mu iperereza byaratubwiye ko biteguriye guhagarika
Gervas Ndirakobuca hamwe yohirahira agatangaza ko atanze imihoho. Adatanze imihoho azorindira ico Perezida Ndayishimiye azomukoza aho azoshakira. Mu kurindira Gervas Ndirakobuca azoba aranywa umuti urura nk'uko nawe nyene yavyipfurije abarundi igihe kiraho. Hagati aho abarundi barindiriye inyishu ku bibazo bihanze mu gihugu, urongoye leta yiyemerera ko atavyo ashoboye. Perezida Ndayishimiye na Ndakugarika biraza guherera hehe? Abarundi bafise ubwoba kuri bino bintu biriko birabera mu gihugu. Ati urarura kandi uranyobwa, ati nariko ndirenganira, niwe yavyivugiye, reka awunywe na wene abone ivyo yakoreye abarundi n'agacinyizo yabashizemwo. Imihoho mu Kirundi byasigura uku: kera aho hambere igihugu gitewe, umwami n'abatware baraja gutabara, abagabo baratonda kurwana urugamba. Ico gihe bitwaza imyampi, imiheto, amacumu n'ibindi birwanisho. Rero ahasaho batwaramwo iyo myampi niho bita imihoho. Iyo urugamba rwabavye, umurwanyi abonye ko agira fatwe yaca atanga ako gasaho karimwo iyo myampi bita imihoho. Bavyita gutanga imihoho. None ubu ushaka atanga imihoho ku rugamba rwo kurwanya ubukene? Ati nzoba mbona ibibera mu Burundi n'akamaramaza. Ati ntibikabe nyabuna, abo bubahwa nibavugane. Demission si nziza, hageze aho ibintu bigorana niho umushikiranganji w'ijunja n'ijambo abonekera, nafata ingingo ahabwe n'amategeko ku vyo abona bitari ku murongo. Setu uyo premier ministre wacu mwavyemera mwareka, ineza y'umwenegihugu arayitaho sana, ahubwo nakore nyabuna, turamukunda. Ati vya General Gabriel Nizigama na Madame Perezida ntawo vyinjiramwo, abo barakuranye bajana kuragira impene n'inka, na Perezida avyumva ku matwi ngo ni muvyara we. Rekana n'abagore. Ati Herode yabwiye umukobwa wiwe ati nsaba ico ushaka cose ndakiguha. Umwana abaza nyina ati ndamusaba iki papa ko yanyemereye igihimba c'igihugu? Nawe aramwishura ati saba umutwe wa Yohana. Aca atuma baca umutwe Yohana. Igihugu ntigitwarirwa mu nzu, gitwarirwa hanze. Ati ibisigaye Uburundi barabwishe bupfa buhagaze, rero dutegereze igihe co kuzuka ku Burundi. Ati Ndirakobuca vraiment twaramubonye igihe yaguye amabarabara, igihe akuye amakinga igihe yugaye amabarabara, igihe akuye amakinga muri Mukaza. Ni ukuri n'umuntu yubashwe, nta ngingo n'imwe yiwe itagiye mu ngiro. Ese Martin ati kuva ashika ikintu yakoze nico gutanga seneri. Ako kanyuma rero ati gusa mwibwirizwa shingiro havuga ko umushikiranganje wa mbere akuwe canke agatanga imihoho leta yose icihinduka. Kuri Bunyoni ariko ntivyabaye. Ikibanza gusa nuko ati kibabaza nuko aho intare zigwaniye ibinyegeri bihasiga amagara. Ati ibi bintu birakomeye cane. Ati nicara tuze ako ntaco. Ati ako ataco bamutuma twe tukaba tumuhemba tukamuha n'ibindi vyose agenerwa. Ati niyemere sebuja na inabuja bamuganze bamugire igitungano. Ati nivyo nivyamunanira kuba amaconco vyo ntazobihitamwo, azoja gusanga inshuti yiwe ya kera General Bunyoni. Muzoba mumbarira ivyakurikiye, reka mbe ndihengetse. Ati igihugu cacu kiraguye mu manga, birababaje cane. Uwo mugabo ingingo ziwe zaba zitinyitse nk'inkuba ikubita rimwe na rimwe, tukarira hama mu nyuma tugasanga umengo yakoze igikwiye. N'ubu ndazi ko yovuga ati ndategetse igitoro mu ndwi imwe kizobe cuzuye amasitasiyo yose. Ndavyo kuntu yavuga bikumvwa, ndazi ko coboneka. Ati ingwano y'ibihori kavuze wa wundi
inezera harya Uburundi turarwaye kudahuza canke gusenyera ku mugozi umwe. Ati none ko yari yahaye Jules Ndihokubwayo ntibava hamwe na Tibiya azomuha nahumure. Ati we Burundi bwacu burarushe kweri mugabo ntaca Imana izoca inzira igihe kimwe. Ati urarura mugabo uzowunywa mugani wiwe. Ati nahingame ngaho abona ivyo yakoreye abandi. Ni vyinshi cane bimwe mu vyo bamwe n'abandi bakurikira amakuru n'ibiganiro byacu bagiye baravuga. Nabemereye ko mbandanya kubashikiriza no makuru, wowe ntuje kure, mu kanya gato turagarukana n'ibindi bishasha cane ivyo tutababwiye mu kanya gato vyose turaza dushira habona amabanga yose y'ivyanyigishwe mu Burundi.